hari ikintu iyo tukivuga izi nyeshamba nyine za RDF kibababaza kandi ari ukuri bona journaliste izi nyeshamba za RDF zirantrena bashikibazo mu busambanyi barabantrena mu busambanyi kuko barabigisha ama strategy bazokoresha mu kuyovya abazoba bansi biganiro mu nzira zinaziriya umva nukuvuga ko kuri bo gusambana si cyaha naco bitwaye iwabo gusambana ni imwe mu mapiyo bakoresha kugira ngo bahuvye bayovye bamwe n'abandi so mu Rwanda rero bibarabikoze kuri leta ya Habyarimana izi nyeshamba nyene zari zifise abakobwa bazo bari trained ku bintu by'ubusambanyi ese ndabise imaraya no bambeshe se uno musambanyi si maraya barantrena re maraya bafise ukuntu barema imaraya bazikorera amahugurwa urafashe Rwanda bita amahugurwa indinganizo y'amadini bakubwira bati nta mupastori cyangwa nta murepresente agomba kuyobora imyaka irenga 10 mugabo ndafise uburorero burenga 3 mu gihugu cy'u Rwanda c'abayobozi b'amashengero bayoboye ayo mashengero kuva inyeshamba za RDF zifata u Rwanda kandi bitemewe mu mategeko y'amashengero iyo amashengero agize ngo ahindure abayobozi Kagame babwira ati kebanayo ndabyugara woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73 kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka hasigaye amahitamo yawe bakunzi bacu bakunzi ba Info Plus kandi baramutse ndabaye n'ikaze makino igano cacu cuno munsi turigenekezo rya 2024 ukwezi n'ukwindwi umwaka wa 2025 ngenda muzi cyane abantu bose dukurikirana aho baherereye hose hari abari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi hari abari muri Kenya mu Rwanda muri Congo Zambia Afrique du Sud Angola n'ahandi henshi muri Afrika tutibagiye abari mu migabane ya Burayi Aziya ndetse na Amerika nabo bumve yuko turamukije cyane abari muri Australia ntitubibagire bumve ko turamukije cyane tubaha n'ikaze makino kiganiro nkuko bisanzwe ndi kumwe n'umusisango zikorane nkuko mubibona turaje muri kino gitondo kugira ngo tugire ivyo tuyaze narijye hari amakuru menshi ariko aravuga kanango ndamuramutsa cyane nizira yuko ijoro ryagenze neza bwana musisanguzi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. General Impore nabonye butamanzura ndaramye mukama kuko byose n'ababikora. Reka ndamutsa abadukurikirana aho bari hose. Bari mu mice itandukanye nko bayivuze kumbe niyo bawibagiwe twizere yuko bari Impore kandi twibutse yuko tubakunda n'abantu bacu ni babandi bwana journaliste bama bakorana ntajyo kuturonsa amazi magingo aya hariho n'ubundi yatwizeye ko twamwamamariza umutobe bitwa Jihomede araduha nako gusomangira turi muri studio twagira energy abo rero n'abantu turabakunda wumve ko tubafise ku mutima n'aba vrai partenaire kabisa bwana musisanguzi bitari byinshi byo kuyaga ariko reka ndudurire ko uragirizwa cyane mu bigano twenda dukora kwita isere cy'u Rwanda yuko ari nyeshamba urashobora kutubwira bimwe mu bituma wiyita igisere cy'u Rwanda RDF yuko ari nyeshamba mu gihe tuzi yuko ari abasikari b'igihugu cy'u Rwanda. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ni kibazo kigoye ariko kandi kinoroshe buriya wowe ndakwise imbwa ndaguhamagaye wa mbwawe nubanda gututse byo kubabaza sivyo ariko imbwa ndayibwiye ati wowe uri imbwa ntabwo bibabaza kuko ni izina ryayo ni imbwa wowe rero ntanze karo kuri wowe kumbure wowe uri mu journaliste
kandi uri umuntu ufise n'ayandi mazina abantu bagenda baguha. Ego. Ndashaka kukwita journaliste nta kibazo. Cyangwa Simba Ndumu. Ndashaka kukwita Simba Ndumu nta kibazo. Ego. Ndashaka kukwita uri umuntu nta kibazo. Muga ndakwisimbwa. Mba ndakurengeye akarimbi. Ego. So irane domeme rero bona journaliste. Ego. Ngigwe ko direct. Narabibonye mu makomantere y'ikiganiro twakoze muri iyi minsi heze nibiganiro byinshi bagenda bakomanta bavuga amajambo ngo natangwe gutakaza indero ngo ndiko ndaburira indero igisirikare cy'u Rwanda n'abandi batandukanye ariko ndagomba gutanga amafact agaragaza yuko RDF ari nyishamba. Ubundi RDF ni nyishamba kawe sinda nabisubiramwo kandi kuko ndabifitiye ivyemeza. So ubundi usibye ko ari nyishamba naranakoze n'ibiganiro bitandukanye nerekana RDF yuko atari igisirikare cya leta y'u Rwanda. Si igisirikare cya leta y'u Rwanda. Kiriya ni igisirikare cyashyizweho n'Abanyamerika n'ibihugu bya Burayi kugira ngo baze bacifashisha mu kudestabiliza ibice bitandukanye byo muri Afrika. Sivyo? Akaro kari très simple. Wanashaka tutaraja muri Congo. Muri Mozambique. Umuhari w'iterabwoba uriko urica ugatikiza abene gihugu muri Mozambique ni bandi. Ni parti yo muri RDF. Sivyo? Kandi bene wabo nyene ni nabo barungitswe muri Mozambique. Motifu ngo kujya kugarura umutekano hari ya nyene bo muri RDF. Sivyo? Nimba wewe dufate wari umuntu sivyo? Wewe byogenda gute ngo wewe byarimbwa cyangwa imbene nibikunda umuntu abyara umuntu. Sivyo? Muri Mozambique hariho inyeshamba za RDF ziriyo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nuko cyaformye abasirikare b'u Rwanda. Hariho amakuru nariko ndakurikirana muri indwi nyene buriya RDF irafise abasirikare barenga miliyoni 2. Nibyo abantu batazi. RDF irafise abasirikare barenga miliyoni 2. Abo basirikare bakora iki rero? Harimo inyeshamba izo barungitse muri Mozambique, irafise inyeshamba muri Congo. Gusa bagenda bahindagura amazina. Ni nkuko par exemple wewe uyu munsi uri mu journaliste, ejo wari umunyeshuri, uri même individu. Wakubonye uri umunyeshuri ujya no umunyeshuri na problem. Ukubonye uri mu journaliste ujya no mu journaliste. Ubwo muri wa muntu nyene. Ukwise umujournaliste ntagututse. Ukwise umunyeshuri ntagututse. RDF none kubera iki aba banyarwanda babazwa tubisinyeshamba. Ariko bwana Musanguzi hari abantu benshi badukurikirana uravuze yuko muri Mozambique hari inyeshamba za RDF. Muri Congo hoho turabizi ko ziri. Urashobora kutubwira uko zagiye muri Mozambique kumbure hari benshi batabazi ico kintu bakavyumva nk'umugani. Bwana journaliste ntabwo nja nkunda kwinjira cyane mvugo abanyarwanda ngo imuzi ni muzingo kubera yuko tuba dufite umwanya muto wo gukora ibiganiro. Sivyo? Uzi nkundira ahubwo uvuga uti uyu munsi ndashaka dukora kuri point. RDF yagiye muri Mozambique gute nk'inyeshamba. Cyo kiganiro ndagishaka. Warashaka nejo tugikora. Ariko ikintu ngomba kuvuga ni iki kuri kico muri Congo. Ndashaka kukijako cyane. Usibye ko no muri Congo gusa bona journaliste erega si ho wonyine bakora ibikorwa by'iterabwoba. Si muri ibyo bihugu gusa bafite profile y'inyeshamba. Ni ibihugu byinshi. No mu Burundi barahaje n'inyeshamba. Ariko reka tuje muri Congo niho abantu benshi baca babitahura. Sivyo? Naba bari kwandika mu makomantere ngo ndiko ndatakaza indero ndiko ndarenga karimbi baca batahura pokwa. Muri Congo leta y'u Rwanda gushika magingo aya ntiyigeze yemera ku mugaragaro yuko ifiseyo abasirikare muri Congo. Ntabyigeze yemera. Bavyemera indirectement. Sivyo? Barigeze kuivugira bonyene yuko bari muri Congo kurinda imipaka y'imbibe zabo. Sivyo? Byo barabyemereye. Wanashaka aho ndashaka no kwemeza ko bavyimiye kubagiyo nk'aba RDF. Sivyo? Ariko muri Congo M23 iyo iriko irarasana na FDNB canke Wazalendo. Ibiziga byaba M23 tubona dusanga bambaye drapo y'u Rwanda. Kandi ku matoza tugenda dukora buke buke dusanga ari n'abasirikare b'u Rwanda bafise na matricule. Wanashaka arona ba officier supérieur
baguye ku rugamba benshi kandi nabicishije ku mbuga zacu za Katogota za Kaziba za Warikare mu misozi ya Minembwe hariho n'ifoto naguhaye ku munsi w'ejo umukobwa bagandaguye ejo ku mugoroba w'umu RDF sibyo none M23 niki muri Kongo M23 sinyeshamba naka profile ni nyeshamba dufata iryo zina M23 ni nyeshamba nabo nyine bariyemera ko ari abaroberi ni nyeshamba none bigenda gute ngo RDF abe yo kwicirwa muri M23 atari nyeshamba aba yabaye nyeshamba bivuze ngo rero ijya M23 ntibaho jewe sindanabona umukongomani barasiye kuri front ari muri M23 wapi hanum mbona abakongomani ba deserts abo mpanda babona kweri babakoresha ama interview bavuga ngene badafashwe neza niki abo mbona bamenaguye imitwe abaraba RDF none mvuze yuko bajya abantu bishwe ari nyeshamba narenze indero nataye indero gute nibatahura iki babishe kuri profile y'inyeshamba bivuze ngo rero mvugo wa mugani w'ikirundi umushikiriza gitutsi niwe mutukanye nimba bemeye gukoreshwa n'inyeshamba za M23 ari gisirikare ciyemera dukoresha iyo mvugo ego ngaruke si nyeshamba ariko inyeshamba zabahaye amafaranga bazifashe urugamba none bagihajya nk'iki nk'inyeshamba birumvikana niyo mpamvu rero ntibagomba ntibibababaze jewe nta nzigo ndabivugana ahubwo gusa ikibababaza nuko nkunze guhamagara imbwa mu izina simba nshaka tugume tubesha amakungu ngo M23 bayibangamiye M23 byagenze uko ni RDF M23 ni RDF yamaramajwe no kwitwa igisirikare cy'u Rwanda kuja muri Kongo baca bahitamo kwibatiza izina ry'inyeshamba zitwa M23 ubwo rero M23 ni nyeshamba za RDF zibatije zihirindi izina ryitwa M23 niyo mpamvu rero jewe nkunze gufata rya zina ryabo rya mbere batarabatizwa nkavuga ati ziriya nyeshamba za RDF muri Kongo bazibangamiye byagenze uku kukaba nkako nimba leta y'u Rwanda izo kwemera igashiraho intayishize igasubiza abasirikare bayo muri Kongo mu gihugu mu Rwanda erega ntibazogenda bitwa M23 bazogenda bitwa RDF none bazobavuye he mwishamba rya Kongo bazobara ninyeshamba za Kongo ninyeshamba za RDF zizo bazisubiye iwabo mu Rwanda so ikindi no bivuga ko bwana journaliste buriya erega na Kabila ninyeshamba Kabila Joseph Kabila hari umugani w'ikindi uvuga ngo hariho amabara atabera intozo imbwa hari amabara atabera imbwa buriya Kabila babicishije mu manyanga yabo babifashijwemo n'ibihugu vya Amerika n'ibindi vya Burayi bamushize ku butegetsi ayobora igihugu cha Kongo imyaka 18 ari umukuru w'igihugu mugabo kubera amazi atigera shuha ngo yibagire ibumbeho Kabila arabasuye mu ishamba après 18 ans au pouvoir atwara igihugu gitunze nka Kongo mugabo yaravye yavuga ati jewe n'ukuri namenyereye ishamba none ngire gute yisubiriye ijya mbeho iguma impamagara pardon namenyere kuvyuka mbona urume rwantonzeko none nicwe n'ikintu mbona gishoboka yaciye yisubira mu ishamba umva none siwe no patron wa M23 none M23 sinyeshamba Kabila se mu ishamba nashaka kubana n'abantu ntibikunda ijamba ari nyeshamba rero hari ibintu bona journaliste no namenyesha n'abadukurikirana navuze ko ngomba gutanga amafact yagaragara yemeza yuko RDF ari nyeshamba sivyo buriya inyeshamba zamazigira nyene amayiri y'inyeshamba pe izi nyeshamba za RDF kugira ngo zifate u Rwanda uzi inzira bakoresha amayeri bakoresha amayeri kandi ni ya mayeri nyine aguma yisubiriza aho zino nyeshamba za RDF
ziba zigomba kuvyonga akarere sivyo ubwa mbere bahenda abakozi b'Imana abapasitori buriya wokizwa gute bwana journaliste wokizwa gute biragoye ko wogira resistance ku mafaranga biragoye upavanye kugira resistance ku mafaranga naho biragoye ko wogira resistance ku gitsina gore umugabo ibi ni ibintu izi nyeshamba za RDF zamye zikoresha kuva kera sivyo bagenda abakozi b'Imana bakabumvisha yuko nibafata igihugu bazoba ama privilege arenze ibiki ndafise ama preuve y'abakuru b'amashengero amashengero asanzwe ari bien organisé bavuga bati ni ukuvuga indinganizo y'amadini bakubwira bati nta mupasitori cyangwa nta murepresente agomba kuyobora imyaka irenga 10 mugabo ndafise uburorero burenga 3 mu gihugu cy'u Rwanda c'abayobozi b'amashengero bayoboye ayo mashengero kuva inyeshamba za RDF zifata u Rwanda kandi bitemewe mu mategeko y'amashengero iyo amashengero agize ngo ahindure abayobozi Kagame babwira ati kebana yo nca ndaryugara aba n'abantu banje nimubarekereho urumva so bivuze iki aba nibo bafashije ziyanyishamba za RDF mu kunguruza ibigwanisho babizira mu modoka z'amashengero bakabibika mu maparsera mu bigo by'amashengero aba nibo bafasha izinyeshamba za RDF kuinjiza abagwanye ba RDF bakaza bambaye profile z'abapastori abandi bakaza nk'abaririmbyi baje gutegura amakonseri y'indembo z'Imana kumbe n'abagwanye baza n'amasakoshi ngo ni muzu z'abakozi b'Imana zimwe mu Bibiliya nikitusa zirimo inkoho zirimo amasasu urumva kumbe n'abagwanye sivyo aya namwe mu mayeri zinyeshamba za RDF zamye zikoresha aho rero vyagorana bafata abakobwa babo buriya ari ikintu iyo tukivuga izi nyeshamba nyine za RDF kibababaza kandi ari ukuri bona journaliste izi nyeshamba za RDF zirantrena bashiki bazo mu busambanyi barabatrena mu busambanyi kuko barabigisha ama strategy bazokoresha mu kuyovya abazoba bansi ibiganiro mu nzira zinaziriya umva nukuvuga ko kuri bo gusambana si icyaha ntaco bitwaye iwabo gusambana ni imwe mu mapiyo bakoresha kugira ngo bahuvye bayovye bamwe n'abandi so mu Rwanda rero bibarabikoze kuri leta Habyarimana izi nyeshamba nyene zari zifise abakobwa bazo bari trained ku bintu by'ubusambanyi ese ndabise imaraya nobambeshe se uno musambanyi si maraya barantrena re maraya bafise ukuntu barema imaraya bazikorera amahugurwa urafashe mu Rwanda bita amahugurwa barazihugura mu buraya ku buryo usambanye nazo wibagira n'umugore wawe uvuga uti sinabwawe n'umukobwa nk'uyu sivyo yamaze kugufatisha raka gusomesha muri burya buraya bwiwe ni igiki utamwemerera ugaca usanga rero iyi ndaya wayishize mu nzu ngo n'umugore ni piya baguteze atangura kukumvisha yuko urabona ndafise musazanje abayeho nabi please ndakwinginze aze abe ngaha basi n'imisi 2 3 uravyankase yagusomesheje kuri burya buraya bwiwe ni wanka aramuzanye yaje kubwira ati urabona uyu musazanje arakubera igitsitaza ndabibona basi mupangira akazu hariya tumupangire cyangwa arifitiye uburyo reka tumurondeye inzu apange hajya n'inzego z'umutekano iyo bagiye bahita amafoye de protection sinzi ngene babyita bijya abapolisi baza gusaka haniri niki bakabafata bene bajya bagasanga n'ibyangombwa bafise wa mukobwa acakura mugabo wiwe sheri uzi ko musazanje bamufashe ndakwingize disirata niraje kumufunga muvugira ugasanga abategetsi b'ibihugu bitandukanye bababoshe muri izo nzira kubera za ndaya zabo bahuguye cyane gose
ico kintu nico umva uyu nundi mutego izi nyeshamba za RDF zikoresha ibi barazikoresheje mu Rwanda uyu wanashaka uyu nuwo mutego wabafashije cyane kwinjiza inyeshamba za RDF mu Rwanda uyu ni nawe rero bakoresheje muri Congo bwana journaliste buriya uzuperereze urashaka kuba watavyutse je narakoze amaperereza Goma yuzuyemwo abanyarwanda kubera izi ndaya zabo barungitse hariya muri Goma nukuvuga niho baronkera ama training abakongomani urazi yuko ari abantu dorix sivyo abakongomani mvuga wa wundi kuri kwiryoherwa vumbi ya Kongo urumva hagiye ubafise sivyo bagiye Goma buriya Goma isa niyuzuye abanyarwanda gusa abakongomani basigaye kurusha bigenze gute izi nyeshamba za RDF zarungikira bari abakongomani abashiki bazo bahuguye mu Buraya bakagenda bagasomesha abakongomani umukongomani ataramubwira ati leta bare banduguza kubote bayishaka bisi pende rugiye kure abarindiriye iki agaca afate kamukebera ahantu apa ni pa familia yako ujya mukobwa gacashira basaza biwe ba RDF binyeshamba za RDF hirya y'ejo yazanye bavyira abe binyeshamba za RDF none urumva Goma itaheze yaraheze kabisa aya rero nama strategy zinyeshamba za RDF zigenda zikoresha si Goma gusa meme na Bukavu kubera ko intovuga ko nga mu Burundi strategy tubazi ko zirahakora birashoboka so rero iyo ndabisinyeshamba wowe ukaza muri commentaire wowe ugatukana wataye indero wewe usigaye utukana umbonera kuri iki gitutu ubu ngubu badukubita ngo turi intera hamwe wowe ngo uri intera hamwe ngo iyo ngo ni ideologie intera hamwe n'ikitusa none tureke kuvuga ukuri ni nyeshamba nibavyemere ni nyeshamba so reka duse n'abasongora dusimbire gato muri Boni sivyo naho ndagumana ko nkene zino nyeshamba za RDF izi nyeshamba nyene ndazitinyeshamba bikabababaza ongero zitinyeshamba ziriko zishaka ziko zikora amanyanga hariya sivyo kuva ku munsi wa gatandatu heze summit izi nyeshamba zatangiye kugaba ibitero hariya muri Bonia sivyo wanashaka ndafise n'amakuru yuko kuri commune zahagabye n'ibitero sivyo izi nyeshamba za RDF ziri hariya muri Bunia kuyirindi zina atari M23 atari na RDF izitwa ngo zirongowe na Thomas Rubanga sivyo wewe uzombwira yuko hirya yejo utazokumva ngo M23 yafashe Boni uzoburambwira niba tahindura imikenyuro FRDC uzokumva ngo Boni yafashwe na M23 kandi hariko hagwanwa na Thomas Rubanga so babikoze gute amakuru mfise nuko FRDC iriko iragwana umurenzako bikurayo ivyitwa bariko baragwana barabaguze babahaye amafaranga abandi babarungitse ngo za ndaya zabo babashiki bizinyeshamba za RDF baje kubabera indaya nuko babahaye abagore sinzi ngene bivuga ngo abantu babitahure guys izinyeshamba za RDF zafashe bashiki bazo zahuguye mu Buraya baja kuzirongoza ba FRDC bibonia kabisa sivyo wewe jano kwemerera yuko urasa musazaje oya byagenze gute ivyo kundi abwira sheri uriya ni harimwo brother wanje vyihorere yambwiye kana guhereza n'amafaranga byihore ntibikunda so rero izi nyeshamba za RDF zifisa mayeri atagira kwangasha birakwiye rero yuko abantu tubana n'izinyeshamba tuzizi apana kuzaza duca mu ryahumye zitwaza ibi zitwaza biriya wagira rero ngo uzikubite ahababaza zigakoma induru wewe nta ndero gifise iki niki genocidaire ufise ingenga bitekerezo za genocide tusa reka tubivuge nimureke kuzamura namwe maradutuka sivyo bari kudutuka aho twabeshe batubeshutse bazana ntuzenye bazana amafact yo kubeshuza jewe nderekanye impamvu ari nyeshamba
nabo bazane ibyabo nabo gatari nyeshamba ego babibeshutse apana guca baza muri commentaire ngo bantuke ngo nguri intera hamwe ngo nta ndero ugifise ngikitusa je kunyita imbonera kure kunyita umudede kunyita umugumyabanga ico sigitutsi so reka rero bona journaliste duse nabarangize nibaza yuko nagerageje gutanga amafacts yerekana ko vraiment ari nyeshamba Tanzania Kikwete razihushuye nk'inyeshamba zisiri waba ari nyeshamba Chirombo niwe rekera zirirako nati kuri nyeshamba zitayi wabo reka turangirize ngabo na journaliste reka ndagushimire cyane bwana Musago tw'ikiganiro ushoboye guha abantu hari benshi barafite amakenga bavuga ku bijanye na RDF yuko atari inyeshamba wagerageje kubishira mu kirundi ciza cyangwa mu kinyarwanda nabone barumva ikirundi batishobora gutahura baze berekane nabo icerekana yuko RDF atari inyeshamba kandi ndagushimire cyane yes ndagushimiye nanje bwana journaliste akashimira n'abadukurikiranye nta byinshi ndi buvuge nizire ko tuza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma nuko kandi nshimire cyane abantu twabanye makino biganiro ndizira yuko twongera no kubana mu bindi biganiro bye bye mutibagira kwihereza Jérôme yes bye bye